none ko nagiriwe imana mukashikino kandi uko nabibona twaraburanye itariki 25 z'uku kwezi uko nabibona ndabona ko bazomweza ibi byose nkabitanga ariko bakabica inyuma narakoreye igihugu narabaye mugwiza tunga narareza abantu narareze imvuvye narareza abapfakazi sindiko ndabesha niko ndabikora bankomoreze iyo titre y'umuryango none ubwo butungane nyene icubahiro umukuru w'igihugu yirirwa arasemerera ati buragwaye baca inyuma y'ukuri bakubona bakabona umuntu nkanje ngenda ndishimikiza intuze mfashwa n'igihugu ngo nuko aramajewe sinzotanga amahera atari mukuri Darumugwiza tunga yitwa Muhwanya Jeremy avuka muri iyi ntara nyene ya Bururi. Jewe rero naragize ikibazo ngira ikibazo turi kumwe n'umudamu wiwanje tugiye kwivuza hanze dukoresha uburyo bukomeye tumaze kugaruka twajanye n'abana batatu kuko ntibari baze ko tuzogaruka tuca twikora ku nzu iri muri quartier industrielle turayigurisha miliyoni amajana 2 kugira ngo dushobore kuriha uburyo twakoresheje tuyigurisha n'umuntu yarafise intumbero y'ukutwiba tumaze kubona ko yagovye kutwiba twari tuyiperereza turitwara kuko uyo muntu yita ko ari umukozi wo mwiperereza baragira amatohoza basanga yaratwivye apfungwa amayinga 2 mwiperereza amaze gufungwa ayo mayinga 2 aremera kudusubiza iyo titre yishira hamwe mugisha iryo shira hamwe mugisha ni ry'abana biwanje maze gukikwa n'amagara naciye ndabaha ibikorwa barakora mugabo kugeza n'ubu nije nkibaserukira kuko bamwe ntibari nino none banyakubahwa mfise ikibazo cyo mu butungana nimba hari uwo mu butungana ari ngaha kuko nagize amagara make navuye Bujumbura ntevye ingene mwatanguye ntavyo nzi twaragiye kuburana muri sentare yo mu Ngagara muri nefu uyo muntu tutaranaburana cyonguruza urubanza arutwara kwa procureur general hare muri sentare subiramwe imanza hariya iwabo n'abantu aho situkamatuka gumatwitaba imbere y'userukira procureur general arasinya barashira ko nikashi mwiperereza ariko dusubiza iyo titre itariki 7 z'ukwindwi 2023 itariki 11 niho batwumviriza aranyandikira ko agiye kudusubiza iyo titre akaya procureur general itariki 11 z'ukwezi kwindwi 2023 kugeza no munsi banyakubahwa ejo hahise nari mfise rendez-vous y'umushikiranganje mugongera ngo yaciye agira ibibazo umushikiranganje w'ubutungane jewe ndiko ndasaba ngarukigwe nk'umuntu yakoreye igihugu jewe mfise imyaka 70 sindigera niba sindigera mfungwa nkasaba rero banyakubahwa narandikiye nyene icubahiro umukuru w'igihugu itariki 10 z'ukwezi k'umunani 2024 ndashira kugo rupapuro yiyandikiye imbere y'icariho ca procureur general ndashira ku rupapuro gwerekeye ingene yemeye gusubiza iyo titre mwiperereza ndashira ko isheke yampaye sans provision yo mu 2016 ibanki yaranditse ravuga ko iyo banki iyo konte yugawe ndabifise ngaha ndashira ko amasezerano ingene uyo muntu yafashe ahari miliyoni amajana 2 agakoresha iyindi dokima y'imiliyoni 85 ndashira ko niyindi yitunganirije wenyene ya 85 ndabirungikira umukuru w'igihugu ndashirako n'amasezerano kwa noteri yanira ubuguzi ndabishirako ndashirako isheke zibiri yambariye ngo nobandaragiye gufata muri BHB iyo banki yaranditse ibwira procureur kwizo sheke uyo muntu ari we yazifatiye ko atasheke jewe nigeze nza gufata none ko nagiriwe imana
mukashikino umushikira kanje ari kunyakire ejo haheze ariko ngira ngo yarafatiriwe ndasabye uyo muntu niba turi mu gihugu kirimo ubutungane gifise amategeko iyo sheke n'ubu ngiye ndacyayizerera na originale yanguriye ngiye ndacyayizerera na kuva itariki 5 z'ukwezi kw'icenda mu 2021 nirirwa ndurira amaesikariye bagenda barakwega ndasabye nimba hariho umuvugizi w'umushikiranganje cyangwa umuvugizi wa nyaricubahiro umukuru w'igihugu bantabare bankomoreza iyo nzu y'umuryango naragurishije sinagurisha kandi uko nabibona twaraburanye itariki 25 z'uku kwezi uko nabibona ndabona ko bazomweza ibi byose nkabitanga ariko bakabica inyuma ndasabye banyakubahwa narakoreye igihugu narabaye mugwiza tunga narareze abantu narareze imfuvye narareze abapfakazi sindiko ndabesha niko ndabikora bankomoreza iyo titre y'umuryango iperereza twaragiye no muri titre foncier delegiteri wa titre foncier ati procureur general nanyandikira urwandiko ati iyo titre nje ndayanira ndabahereza iyindi ivyo byarabuze iyo bija none ubwo butungane nyene cubahira umukuru w'igihugu yirirwa arasemerera ati buragwaye bace nyuma y'ukuri bakubona bakabona umuntu nkanje ngenda ndishimikiza ntuze fashwa n'igihugu ngo nuko ari amajewe sinzotanga amahera atari mukuri ngo ndagiye kugura ubanza akirirwa barajya amahera y'uyo muntu yitwa Uwitonze Pasikari baramufatanye itonga ndabasabye nkuko numvise hari habo mwarindirije je mushobora kundindiriza umuvugizi wa nyaricubahiro umukuru w'igihugu canke mukandindiriza umuvugizi w'umushikiranganje ubutungane ndemera barampuduharagira ndakugenda bampe ndafise hotel ngaho ndagenda bampuduharagira turye ndindire bagende bankemura ico kibazo imana ibahezagire murakoze ukurikira yegere micro ego murakoze neza cyane gose ku mpijambo nkaba ndumusangwa butaka wo muri komine Bururi zone Bururi akazina mutumba wa Mugozi akazina kanje ni Claude Minani rero banyakubahwa twe turafise ikibazo ico kibazo dufise twagituye mu stanteri tugituye mu stanteri aratwumviriza ni kibazo kimeze gute ni kibazo c'umuzungu Marioni yatuguriye itongo iryo tongo ararigura ariguze mugabo hakaba ari umukozi bitwa Bigingo aradukoresha umugamba aravuga ati aha mwubatse ya mazu iri tongo nigi wanyu nimwe muriguriwe mwebwe mwabasangwa butaka hanyuma uwo muzungu Marioni uwo mugira neza wundi nawe vyakorana bita Bigingo kundava acara bandanya ico gihe batanga imivyaro y'ibiti muri projet ututsi aratubwira ati ingwa hepfo yanyu ku nkengera z'uruzi hose muhashira ibiti ivyo biti bizobivyara rusange ati bugabo igenzo bana nararenganye ntimuzobura bazoza kubibagwanyako erega twarabibonye iyo umugabo avuze ijambo byaragarutse birahindukira nawe yaritavye Imana none banyakubaho umuzungu aratubwira ati ivyo biti bizobatunga muri kazoza kabana banyu n'umuryango wanyu ati rero muze mubirabe ivyo biti ntagire uzovyonona muri mwese mukazokwiyononera muzamwiyononera iterambere duca turabicunga turabiraba turabicunga na babandi baturira imitumba barigeze no kubiturira igihe kimwe turabizimya tuzimiriza hafi none banyakubaho twe turasabye yuko turoye kwa buramatari yaraduhamagariye abo bantu mu rusengero rwa misiyoni kuko bamaje kumva yuko umuzungu wacu yitavye Imana Marioni haciye haza yakwigendera heruka kwitahira urusengero rw'ikiremba pasiteri wa mbere ndi ku nkiko araza ku mututu aje kuduhereza ivyo biti aje kubiduhereza ati jewe sinshobora kurya imfuvyi za Marioni nkeneye jewe gukorera ijuru muga abapastori bose byari kumwe
bace bava ngati uwo mutama ariko adusazira ukutariko kubera avuze ijambo yuko natwe twotera imbere mu byacu twarondeye twaharaniye iterambere ryacu ry'umuryango yacu none banyakubaho je ndasabye turasabye yuko natwe twokomorezwa ivyo biti byacu nkongera kandi nkasaba yuko twebwe natwe iryo tongo duhereza urupapuro mukatudusabira urupapuro ndangatongo yago nkongera kandi banyakubaho twebwe murazi yuko ego benshi barakubitira ku ivyo biti bakabona yuko biteye igomwe kuko bimaze imyaka 24 igiti kimwe gifumbatirwa n'abagabo nka batatu canke nka bane murumva iryo niterambere twarondeye none banyakubaho hakaba hariho uwubipfungiwe amaze imyaka 3 ngami impimba y'Ibururi nta n'umushikiranganje numwe atakizi ku buryo cyesanzwe ndumuhuza ndakunda kuba ndiko ndaza kwakira gufasha kwakira abategetsi mw'intara yacu ya Bururi umushikiranganje w'ubutungane ico kibazo narakimutuye umuhuza w'abarundi ndakimutura Emeri daje ushimike wewe yaratevye aravuga ati ndasavye yuko no kwishikira kumututu nkaza kuraba uwo murima wanyu hanyuma nkawubashikiriza none banyakubaho turasavye ndasavye nkabasavye nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu yuko yo dufasha iki kibazo niwe tugituye murakoze namwe reka twakire n'uwundi nitwa Chongera Patrick ngabaserukira ishirahamwe mpuzabatwa iniproba ngaha mu ntara ya Bururi ikibazo canje rero jewe ndacerekeza kuri nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'umuvugizi wa leta aramwunganira hari itarike 9 z'ukwezi kw'icenda wari umunsi mukuru w'abasangwa butaka mu ntara ya Ruyigi mu 2023 nyakubahwa umukuru w'igihugu aravuga neza yuko imiryango y'abasangwa butaka leta igiye kuyirosa amatongo mbere na komite ngo yoba yarashinzwe ikurikirana ico kibazo je nagomba kubabaza rero ko ataco tubona kiriko kirava muri iyo ngabanwa nyakubahwa umukuru w'igihugu yagabiye abasangwa butaka iyo komite irikikora gute irikikora bimeze gute murakoze kuko twebwe abaserukira amashirahamwe abasangwa butaka baguma batubaza ingene ibintu biriko biragenda rero navyo cyo gitwa twari dukeneye kumenya ingene biriko biragenda ikibazo ca kabiri ndacerekeza kuri nyakubahwa aserukira avugira ubushikiranganje bwo kwivuna bazi turafise abana bari guhagararira amahoro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bana rero twarafashanya mu minsi barakora uduprojet familiare muhira bagakuru imigambi muhira abana n'abasirikari n'abasoda bari guhagararira amahoro muri Kongo barakora imigambi yo muhira rero bakaturungikira ico bita procuration mu gifaransa kugira ngo umuntu aje gutora uduhera hajya kuri rya konte yiwe ubu rero nyakubahwa ayo makete ntakora none bimeze gute ikigira kabiri muraturabira nyakubahwa no gutanga amakonji biragora hariho abo usanga baronka amakonji bitoroshe nka jewe uwi wanje amaze y'umwaka n'amezi 3 nukuvuga amezi 15 urumva kare yahora afasha n'umuryango akarungika ako gaprocreation kagakora basi umuntu agatekana mugabo ubu ako gaprocreation
ntikagikora urumva nikonje rigaca ribura urumva n'ikibazo turavugana ku matelefone mugabo nta kigenda urumva nico gituma mwodufasha rero twagomba kubasaba yuko mwodufasha muri ico kintu murakoze murakoze twakire kumbure uwa nyuma ndabona ko yasigaye n'ubundi kwizina nditwa Niyunge ko Benjamin nkaba mvuka imakamba muri komine Nyanzarake nkaba afise ibibazo bitatu kibazo ca mbere ni cyo gusaba kurenganurwa mu kibazo cyo fise citongo jewe ndarahungutse sanga mu itongo harwanyitangiye umubanyi yari yahunze arahunguka nawe nyene acafadikanya amatongo yose maze gushika twaciye twitura umugwi Sentebe tugiranira amasezerano yo gusubizanya ariko inyuma yo gusubizanya ico kibazo giheze ico yakoze yaciye yisubirako ku masezerano kugeza huko n'intwaro yaciye inabijamwo huko nari makimbura ariko nkabura ubufasha narunguruje ndasubira mu guhera mu ntuzeye muri Sentebe rwego rw'iyungururizo mu ntara mu rwego rw'intwaro aho hose inzandiko zose ndarose nta kigeze kishikwako mu kuzubahiriza hanyuma akanyomoza karenze urugero nuko hageze huko uwo twagiraniye amasezerano yaciye afata umwene wabo yaserukiye aca amutuma kuja muri sentare y'intango hanyuma yaho ikifata ingingo itashimishije kuko nanje ndacendunguruza muri sentare nkuru y'igihugu y'intara hanyuma barankomoreza ryatongo ariko tubasaba ikintu twari twavuze yuko tubaza ibibazo byerekeye abene gihugu muri rusange tubasabe mwegera abahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu mubashikiriza ico kibazo cyane ego ikibazo cyane niba bafashe babereka aho bicaye baca babakira ikibazo cyanje cyari cyo kuvuga ati mbega kubera iki abahunguke bagiraniye amasezerano nabo basanze mu matongo abantuze intwaro igaruka ikabihonyangamwo cyo kimwe n'abene gihugu babagiraniye amasezerano cyo ni cyambere kigira kabiri ni kubera iki amatongo abataratunganywa neza usanga hariho imigwi ijeje kwandikisha amatongo bandikisha kandi mu gihe ingorane zikiri muri yo ibyo nivyo bibazo byanje nkabasaba yuko ikibazo canje mwofasha kunkomoreza iryo tongo ryanje canke mudukomoreza ayo matongo yacu muri rusange murakoze niba gufashe umwene gihugu wa nyuma kuri micro tuce twakira abandi batanu kuri telefone yego murakoze kumijambo nagira ikibazo mfise jewe ni kibazo ca rusange je nitwa Ndayishimiye Methode abamvuka Mugozi Bururi intara ya Bururi abandi umuhuza ikibazo mfise dufise twebwe muri rusange twebwe ubwego bw'abahuza rutanguye mwaratubareye muti na kugira bene gihugu boroherwe basurukirwe hafi kandi byakoze ubishaka nta numwe yabikoze atabishaka hama tumaze kubikora mwaratubareye yuko ubushikanje bumaze kuza ngaha bwose twarabutura ibikorwa turiko turakora n'amasabo turiko turabasaba murabona ko intara ya Bururi nahari navuze ko ari rusange ikibazo ca rusange ca bose intara ya Bururi igizwe hari n'inyigizwe n'imvura n'imitumba myinshi kandi minini twe twarabasaba tuti twebwe ko turiko turatunganya ibintu neza kandi n'ubuyobozi n'abategetsi bose akabishima ko twebwe ku kazi ka misi yose icerekeye imvura yuko inozeye moturosa agahuzu k'imvura n'ikirato c'imvura ubushikiranganje bwose bamaze kuza barabitwemereye kandi twarabyemeye hama ikindi
hageze muci akacaka izuba turabasaba gataka kuko nabona ko namwe muri abashitsi mwaje ngaho uyu musi simvuga simbesha ivyibururi mwabibonye imvura gwe saa 8 ikaba ihise ubunyene raba rero yaba uri mu mitumba nakarato kose ko waherera namasabo mwadutwemereye turiko turayakomoza turiko turarondera ko uwo twatuma ashobora kuba yashenye kure ariko ndagize imana ubu hari beshi ngirango nanye nicobahiro ababishikira ikibazo canyu ahanini ikibazo mukibazande mubaziki ikibazo cyacu twibaza umushikiranganje w'ubutungane uko twarakimoreye na mbere ariko ubu naho mumubaza gute ikintu cerekeye impuzu y'imvura kubahuza murakoze ikibazo ca kabiri naco fise niki twebwe murabona ko mwaduhaye twagize amabanga ahambaye kandi mushima dora twumva aho muja hose ko mushima ikibazo c'abahuza none kwara kazi mbona ubuho bigeze nugira kurondera procureur general agira ati tangura hariya kubahuza nakazi kateza kuja mu ubwenge bwishi muri abo bahuza nta numwe yahejeje droit nta numwe yize ivyo twasaba yuko mwoza muratunagura kugira ngo tuze dukandagire kwihwa turizi iyo mutugirishije n'imbaraga seminaire kagashika mukatuza kugira no hanyuma ugize ikosa azohanwa azi n'itegeko baramunonoshereje itegeko yarenze yariryo hari kibazo cyo kuvuga ko rero mwotugirira uwo mwene gihugu mumugishe formation kugira ngo nicakoze kizomuhitane akizi murakoze kigira gatatu aco cyane twabemere ibibazo bibiri gusa twakira abandi nawe umwanya uri kuri atujana twakira abari ku matelefone nyimba hari uri kuri murongo turabona ko ari umunywanyi amaze gushika ku murongo alo turabaramukije muri bande muri hehe muri hehe mukayogoro muri zone mugeni ikibazo canyu ikibazo dufise tukerekeza ku bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hanyuma avanse yo mu mwaka hanyuma ntiyadushikira imba n'ubutike baca yari avance yajyari yo mu mwonga irima ryo mu mwonga yego ariko rero barabutwara hanyuma baca baratwaka babatwaye udutike babatwaye ubutike babuta kiro baca baratwara bange turayiro ariko ifumbire ntiraboneka ndi bari kuba ifata nyene twagomba rero ko tworumye wange tugatera kuko yararara no mu mwonga agira utatera murakoze nawe bitumvikana neza ikibazo cumvikanye hariho n'ubundi munywanyi ku murongo alo muri bande muri he Jendi niyo nkuru Samuel kumusumba wa Kigoma kwa mazone mugeni komine Kayogoza ikibazo canje nunganire uyu muntu wanyapye ku murongo ava ngaho mugeni nyene umva nikijanye nuko twarihiye yangere yici hanyuma bamwe barayironka abandi bayironka haca bafata ingingo reti abafise amatike rero nimo yazanye tuzogira icegeranya hanyuma tubone ko bayangere no kugeza ico gihana kwici ryamaze kuvamwo yangere itarabonekana hanyuma tukaba twabaza rero ikibazo uyu mushikanganje ajejwe uburimyi n'ubworozi ivyo bintu yo byo byarapfiriye kugira ngo abenegihugu ntibarunkangere yici ikigize kabiri ni kibazo ngo banerekeze kuri nyakubahwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu ikivugo cyanyu cyubahira umukuru w'igihugu wacu aratubwira ati umunwa uronka ibyo kurya umufuko uronka amafaranga nyakubahwa rero ikintu jewe nagomba kubaza kuko adutera intege mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi kukorohereza ifumbire abenegihugu
jewe cyo nagomba gusaba nk'igisabo c'abarundi bose nagomba gusaba yuko yobandanya atworohereza ku kijanye n'ifumbire akabandanya turira bijya bice yarasanzwe turihira iyo bakoze toshima cyane ko abanyagihugu basobatse amatwashikiriwe mu kirimo batiko tutunzwe n'uburimo cyo gituma rero twobona ko umunwa uca wiyongera kuronka ibyo kurya n'umufuko ukaronka amafaranga murakoze icyo nico kibazo cyanye nayifise muragize neza murakoze namwe reka twakire n'ubundi munywanyi ku murongo allo allo munywanyi ku murongo allo allo oui allo muri bande muri hehe gende nirameba aregisi Inyanzarake mugerageze muduze ijwi nirameba aregisi Inyanzarake ego ikibazo ca mbere ndatekereza mu bushikangazi bw'inkino imigwi yacu urabona ingene isigaye yivamwo idashitse na kurere twasaba rero ko boraba ukuntu bazi twebwe n'umusezero amakungu yarawusimye bagapfa batoza ku rugo bibiri kukironkera umusezero wacu ikibazo kigira kabiri nkacerekeza ku bushikangazi bujeje n'uburimyi abarimyi twaratanze amahera y'ifumbire y'iki iyo fumbire ntitwayironse dushika n'ubu tugatangazwa n'ukuntu abatanze amafaranga y'ifumbire y'umutasiro bakayironka natwe abayishize turayironka naryo twabe tuciyandikisha kubera uburyo buba ari buke ego murakoze n'ubundi munywanyi ku murongo kandi allo allo turabaramukije namwe ego namwe ndabaramukije muri bande muri hehe umunyagihugu twanzo abadamutsinda muri komine Rango ku mutopanya bitwa mu ntara ya Kayanza ikibazo cyanyu ndatekereza ku mushikiranganje w'ubutungane ego aho ariho mwene wacu dufite ibintu by'amatongo mwene wacu twaraburanye mu bahuza turamutsinda twumvikana yuko tumuha amahera nawe yakoresheje ku itongo ryacu ikintu cyadutangaje tutadugabura iryo tongo yari perezida wa sentare y'intango ya Butaganzwa yari yadusinyiye no ku rupapuro kugira badusaturire iryo tongo ariko mu nyuma atayisubira ko ataza gutelefona abahuza ngo ntibadusaturire ikintu cyatangaje abantu benshi yaba mu komine ya Butaganzwa n'abenegihugu iryo tongo ahantu riri Nyarurama rero ikibazo ikintu cyaje gitangaza ni iki ukuntu yigi perezida wa sentare yo ny'urupapuro kandi agatelefona n'abahuza akaba bazi ikibazo cy'igitongo akababwira ati nibasature muga mu nyuma akatayongera kuri hagarika bukeye twagiye ngo badusature twite twagiye twijanye ibyo bintu byadutangaje urumva yuko hati abahamwaga hati ukuntu uwo muntu tugorana mwene wacu ari umuntu w'igihagararo bijanye n'uburyo bw'amahera musabiki none musabiki murakoze twakire umunywanyi wa nyuma ku murongo allo 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 muri bande muri hehe nitwa Munezero Elvis muri hehe Muramvya kibazo cyanyu kibazo mfise ndacerekeza umushikiranganje w'ubutungane umugabo bari bakibajije kandi cyabajwe n'umumenyesha makuru ariko mugasi natomokewe none ko yavuze yuko izo ntonde z'abanyororo zamaze gutangwa n'iryari bazobarekura ko narirya dusanzwe turi mu mpera z'umwaka Sebarundi akaba ari yaratandisha ikigongo hama kabazagira kabiri ndakerekeza umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi dusanzwe tuzi yuko ifumbire itangwa mu gatasi batangana n'ishwagara mugabo ariko ishwagara tukaba tuzi yuko ava yuko umwene gihugu ayikoresha mu murima abanza kuyishirayo agahera indwi zibiri yayishizeyo none kiyo fumbere izanana n'ishwagara bagaca bitangira rimwe nta buryo botangura nta buryo bazoza baratangura
gutanga ishwagara akaba ariyo batangura gukoresha hama bakabona gukoresha intuze iyo bakabona gukoresha iyo shwagara iyo fumbire ishwagara yagize yabanje gukora. Murakoze cyane babumvise muraza kuronka inyishu. Murakoze ubu naho tugaruke mu bavugizi b'inzego zitandukanye mbere yuko batangura kwishura ibibazo by'abene gihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu yari yashatse kugira icyo avuga ku kibazo kijanye n'abana batwagwa mu gihugu ca Tanzania. Ego murakoze nashatse kunganira mugenzanje avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati yuko ico kumunganira ku nyishu yari yatanze yamenyesha yuko ari igikorwa gisanzwe gihanwa n'amategeko kandi hariyo n'amasezerano Uburundi bwateye ku mukono kugira ngo bakingire abana. Ni muri iyo ntumbero rero yuko leta yashizeho umugwi ikurikirana yuko atamwana atamurundi eka yabaru n'umwana atarakwiza imyaka yo kuja gukora ashobora kuja butswa imbibe agiye muri ivyo bikorwa. Uwo mugwi rero usanzwe twagwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo imigenderanire naho nyene ndaza guha mugenzanje avugira ubwo bushikiranganje kugira atange idonido y'ingene ibikorwa vy'uwo mugwi biriko biratera intambwe ariko two naremesha yuko bitacibonekeza cane nta bana bakitwagwa ku bwinshi kuko uwo mugwi uri ku kivi. Ariko rero kandi ni n'igikorwa c'abene gihugu bose tusanzwe tuzi yuko amategeko y'u Burundi n'amategeko mpuzamakungu aterekurira umwana ari munsi y'imyaka 18 kuja gukora. Umwana rero si umwe mu gihe hariho umuvyeyi yabaye ikigaba canke mubanyi twese tuteza kwa maturarika yuko atabaza kubesha ibibondo vyacu abana bacu ngo babakoreshe ibikorwa biremereye eka hataragira no ko bagera mu bigero ngo bakwize ubwenge bwo kwemera canke kwanka vyitwa yuko babakira baregwa. Rero nakamo gategwa abarundi bose kwama bararika kwama turerera Uburundi twese hamwe kuko nkuko nari navuze kare umwana suwumwe. Reka nsabe umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire kugira ngo atubwire mu majambo make uwo mugwi ingene usanzwe ukora kugira ngo turemeshe n'abari ko baratwumviriza bose yuko ico kibazo c'abana kiriko kiratorerwa inyishu kiriko kigenda neza. Egombe murakoze cyane nitwa Niyubaho Sonia nkaba mvugira ubushikiranganje byo bujejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu. Nkuko mugenzanje aje kubivuga avugiranye n'icubaro mukuru w'igihugu harashizweho umugwi ujeje gukurikirana ibibazo by'abarundi babagenda mu makungu novuga ngo badakwije ibisabwa. Muri ivyo harimo imyaka harimo kugenda bahenzwe bakagurishwa n'ibindi. Uwo mugwi rero usanzwe ukorana n'umugwi ujejwe ivyo bikorwa nyene mu gihugu ca Tanzania. Mu byo bakora rero uwo mugwi uraheze ukavuga n'umugwi wo muri Tanzania iyo bishitse nk'umwana agatogwa canke n'undi murundi wese yabuzi yaje niyava baravugana ngene uwo mugwi woshora kumugarukana mu gihugu c'u Burundi. Muri ivyo rero ngene bakorana hari gihe abo bantu bakuze batagira ivyangombwa babashikiriza ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi nabwo bugaheza bukaraba ingene bubatahukana bufatanije n'abashigikira Burundi basanzwe bakora muri ico gisata. Aho twagira ko tubashimira ahari novuga nk'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe ingenzi OIM mu rurimi rw'ifaransa. Mbere hari n'igihe bwikora ahi Bujumbura ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi bugasaba yuko bofasha. Iyo bitagenze gutyo naho hari gihe umugwi usanzwe ujeje ico gikorwa wo mu gihugu ca Tanzania ubazana ukabaherekeza iyo bisice bagafatwa hanyuma ukabashikiriza umugwi ubijejwe ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico twoshima ahanini nuko ubuserukizi bw'igihugu c'u Burundi busanzwe bukora ibishoka vyose kugira ngo umurundi wese afatiwe mu makungu atagira ivyangombwa
canke bajya bagenda bafise ibyangombwa hama bashika bigahera bwitanga mu buryo bwose bushoboka kugira ngo bashobore gushikana mu gihugu cabo amahoro. Aha novuga yuko umushikiranganje ajejwe ubushikiranganje mvugira arashima cyane ubwitonzi n'ubukerebutsi abaserukizi b'igihugu cy'u Burundi bakoresha mu gufasha bene abo barundi. Aha mbere twotanga akarorero nk'abaherutse gufashwa nko mu gihugu ca Benin, ubuserukizi bw'Uburundi muri Nigeria bwarumvise yuko hari abarundi cyane ugwaruka bagiye bahenzwe bagiye gukorerayo, ariko ababatwaye babagarukiriza mu nzira. Ubuserukizi rero bwarafashije cyane kugira ngo ubwo gwaruka rushobore gutahukanwa mu Burundi, mbere bwafatanije n'ubuserukizi bw'u Burundi i Kigali kuko nibwo bwagiye kubakira hama burimenye ingene bashika mu gihugu cy'u Burundi. Aho ntanza akarorero ki Abuja gusa, ariko hatandukanye twumvise umurundi yagira ibibazo mu makungu kubwo kubura uruhusha rwo kubayo rwo gukora. Ubuserukizi bw'u Burundi buraheza rero bugafasha cyane kugira abo barundi batahukanwe. Ariko akamo twotera abarundi bashaka gukora mu makungu nuko bogerageza bakagenda bafise ibyangombwa bibemerera gukorera mu makungu, ndetse bakagenda bafise n'ivyangombwa bibaranga. Icanyuma bakagenda baraba yuko bafise imyaka yo gukora. Aho rero turatera kamo n'abavyeyi n'abajeje intwaro, umutekano, butungane, ndetse abarundi bose muri rusange kugira ngo bazera bafasha muri ico kintu hagende gukora koko hanze umurundi abirekurirwa n'amategeko. Murakoze. Egome ijambo rikirigwanyu biravugwa kandi yuko abarundi baba ku mupaka bahana na Tanzania na cyane bakoresha urupapuro bita ujirani mwema, yuko kera bashobora gushika aho bifuza muri Tanzania mugabo yamara kubunye batarenga ku birometero 6. Hari ico mubivugako? Ego cyane ico kibazo mubajije, muravuze muti ubunye basikiye bafise akarimbi. Jewe gushika ubu mushikiranganje bujeje imigenderanire aho karimbi ntako tuzi, kuko igihugu cy'u Burundi igihugu ca Tanzania bihurira mu umuryango wa EAC. Muryo rero bihuriramwo ivyo bihugu bibiri biremewe yuko abene gihugu babo bidegemvya ku butaka bw'igihugu cyaco cyose. Murakoze. Kuri ico kibazo nyene kuri kwa kuzuzanya gw'inzego za leta, ico kibazo nyene no bushikiranganje bw'ubutungane nabwo burafise ico bukora kugira ngo buhane abo bose baja barahenda abana canke abavyeyi bagenda gukora badakwije ibisabwa. Nagena saba umuvugizi w'ubutungane nawe nyene atanga umuco kugira ngo aho muri za bene gihugu bariko baratwumviriza kubikorwa kuvyerekeye gisata c'ubutungane kugira ngo ico ayo makosa ahagarare. Ego murakoze cyane. No mu bushikiranganje bw'ubutungane iyo bigaragaraye yuko hariho abo bantu cyane bafasha mu kunyuruza abana bakabajana hanze y'igihugu gukora ibikorwa kandi badakora kwiza imyaka, abo bantu bakora ivyo vyaha baraheza iyo bafashwe bagashikirizwa ubutungane hanyuma bagahanwa. Ariko twagira dutere akamo abavyeyi, ababanyi n'undi muntu wese yobona abo bantu bakora ivyo vyaha, kuko vyagaragaye cyane yuko mu butungane intambamyi zihari ari uko abavyeyi benshi n'ababanyi banyegeza bakikika mukiza bagahishira abakora ivyo vyaha. Twabahamagarira rero yuko umuntu wese abonye bene abo bantu yobavuga kugira bahanwe, ariko twagira tubamenyeshe yuko abo bantu barahanwa kandi hariho n'igisata kijejwe abana gisanzwe gikurikirana ibijanye n'ibibazo abo bana bagira kugira ngo bafashwe. Murakoze. Utosora isuku yamizamwe akatsi. Murumva neza yuko ivyo bigaruka kuri wa mwitwarariko guhindura umuzirikanyo gukunda igihugu. Mu bisanzwe birababaje kubona abana batangwa na bene wacu abarundi, kuko baranyegezwa barahendwa. Nta mwana w'igihugu nta mwana w'u Burundi yogenda kanyuruzwa hatagiyemo uruhara rwa mwene wacu umurundi. Bisikura rero ko urugendo rukiri rurerure, ariko umuzirikanye ni kubandanya duhimiriza ababanyi abavukanye kugira ngo duhere gukunda umurundi muri ya nzira yo gukunda igihugu cacu. Twumve yuko
abo bana ari tunga ryacu twumve yuko ari amatuta tuziga ko kazoza keza twumve yuko ko ari abo tuziga ko kubaka yambona kazoza kacu kuko aho bagiye amategeko atabakingira baza bamerewe nabi babononye ugasanga ni igihugu gihomvye rero ni kano kanyo ciye mfata kugira ngo subire mpamagarira abarundi bose kugira wa muzirikanyi wo gukunda igihugu muzirikanyi wo gukundana hagati yacu nk'abene gihugu. Murakoze muri kano kanya bishure umugwi wa nyuma w'ibibazo mu bibazo by'abamenyesha makuru hari hasigaye ikibazo kimwe kijanye n'umuhora wa Starlink babajije ARCT canka wo mushikirangani bujejwe kumenyesha makuru wo muri ARCT hamwe yo bari ngaha babajije bati uyu muhora kamaro kawo urengeje kuba ruhasanzwe ari wa BBS nakahe umurundi mbega arashobora kuronka byoroshe urazimvye canke nuzimvye. Murakoze ku mazina nitwa Nyeragahimbare nkaba serukiye ikigo kijejwe kugenzura no gutunganya ivy'itumatumanako mwavuze ku bijanye na Starlink nivyo yaratanguye ibikorwa kuva ku igenekezo rya 2023 Nyakanga z'uyu mwaka hama mwabajije uturusho turahari harimo ko yoba yaje gufashanya n'ayandi mu gutanga umuhora umeze neza wa internet hariho kugwiza umuhora wa internet mu gihugu kuko iyo irafise ubushobozi bwo gukwiragira ahariho hose ku butaka bw'igihugu ikindi naco nakarusho ku gihugu mwabajije kubijanye na BBS ku kijanye na BBS tugishire hamwe n'ayandi mashira hamwe atari BBS yonyene icambere nuko isoko ryuguruwe kuri bose ku neza y'abaguzi ikindi naco BBS ibandanya ikora ayandi mashiranwa abandanya akora gusa umuguzi niwe atora ahamushimisha akaba ari yaja ikindi naco iwacu mu kigo ARCT turahimiriza amashirahamwe yose mu gukora neza mu gushiraho ubuhinga kugira ngo ahanze ayandi kugira kandi byorohe yuko bashobora guhurira no ku masoko hariho n'ikindi nuko hari abatanga ubuhinga butandukanye bakoresheje ubuhinga bumwe canke ubundi igikuru nuko bose baba bariko barasahiriza aho umwe abatashoboye uwundi nawe agashobora kuhahamvya kugira ngo abakenera ubwo buhinga bashoboye kuburonka byoroshe no ku biciro biciriritse. Murakoze mu bushikiranganje bw'ubutungane witwa Jerome yabajije ibijanye na titre de propriété inzu yiwe avuga ko yatwawe n'umuntu wakorera yita ko akorera iperereza sinzi ko iyo dossier bayizi yabajije umuvugizi w'umukuru w'igihugu no mu bushikiranganje bw'ubutungane uwo bafise muri abo ca ivuga ko ngira yo muha umuco. Reka fashe mugenzanje avugira ubushikiranganje bw'ubutungane saba yuko nawe nyene twobonana inyuma y'ikiganiro abaregera abahanuzi turi kumwe akora mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo tumenye idonido ubwo rubanza rwiwe idonido ku mazina umwidondoro gutyo tugene turondere aho vyoba vyarahagarariye kugira ngo dushobore kumutunganiriza ico tumwemereye nuko tugiye kubikurikirana kandi tugenda dufashe uburyo nimero yiwe kugira ngo bibaye ngombwa yuko tumukenera kugira ngo aduhe umuco ukwiye dushobore kumuronka ni kibazo rero kitotorerwa umuti ahanyene kuko bisaba yuko tuja natwe gutohoza uko vyifashe. Umusango wa butaka yitwa Claude nawe yasavye ko mwo bakomoreza ngo itongo ryabo ry'ibiti baguriwe n'umuzungu sinzi ko hari ico mu biti bajije nawe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe nyene kubera yuko ari igikorwa gisaba gutohoza kuvyerekeye iryo tongo aho riri ingene bari ronse uwo barigurishije ko tundaza kumushira mu muhango nawe nyene aze kugira ngo bandike
umwidondoro gutyo bikurikiranwe ariko wowe nogenda ndanamuhumuriza yuko kuko muzi neza ko Sebarundi yatanze intumbero yo gushigikira abasangwa butaka aranabasabira yuko boronswa amatongo kugira ngo bashobore nabo kurima bashobore kwisumamwo bashobore kwiteza imbere ngira munkundiye ngire ko n'ikibazo cyaje cabarijwe ati mbe bigeze hehe hari wakibajije harashizweho umugwi usanzwe urimo ubushikiranganje mu byo bujejwe ariho gufatana mu nda umugwi mu byo bujejwe ariho iterambere rusangi be n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ibidukikije kugira ngo bige umugwi rero ku kivi uraba ahantu hose ho bara amatongo ya leta gutyo bashobore kubona izo boshikiriza obasangwa butaka borema rero yuko baticaye kandi konye n'icubahiro yamaze gutanga intumbero mu isanzwe bari itegeko bareme yuko biriko biratunganywa kugira ngo babashikirize novuga nti inkono ihiye murakoze ahangira n'uwitwa Congera yumvisemwo inyishu yiwe ukurikira yabajije ikibazo kijanye n'abasirikare bari muri Kongo bavuga ati bahora basiga ama procreation ku miryango yabo atari kubona iyo zo procreation nizemerwa ntibazakira mu bushikiranganje bujeje kwivuna abansingira mwo bahumuriza murakoze wabajije iki kibazo nagomba ndamumenyeshe ko icabitumye hanini sikini no kugira dukingire ubutunzi bwabo batari hafi bari mu bikorwa by'iteka bikorwa bihambaye kuko harabayeho ubusuma aho bamwe babonye bakuye akarenge bati turatomboye abacabatangura gucura impapuro bene izo bakarengera ku makonte yabo yari mwishira hamwe Sekademe cyane canke mu yandi mabanki ubwo usanga amakonte yabo bayogeje rero mu ntumbero yo gukingira ubutunzi uburyo bwabo ivyo bikorwa ayo procreation yaciye ahagarikwa kuko abigana bene n'ivyo barakenyeye ni benshi ubu rero no kurindira abo bantu ko bavugana ku telefone akumva yuko ameze neza ntaco birakwiye ikindi naco yorindira hako yibwa umunsi azoza bikwiye kandi azomuvuna kinini kubasabira ikonje naho nibaza yuko atari we yobirasabira ari ngaha arafise abamutwara hariya azoheza vyivugire murakoze tubandanye kandi n'ubu ikibazo cy'ubu yitwa Methode Ndayishimiye ari mu rwego rw'abahuza akamaze agasaba ati baduhe ibyambagwa baduhe ibirato baduhe umutaka sinzi ubishura mu butungane hari cyo mubivugako ego murakoze cyane yabajije kubijanye nazijya mpuzu bambara mu gihe c'imvura n'imitaka mu gihe c'izuba birumvikana yuko ivyo n'ibikoresho bikenewe ariko twagira tubamenyeshe yuko ibintu abahuza baronswa barabizi yuko bahora babironka kandi ibikoresho bitangwa bivanye nuko bikenewe gusumba ibindi rero hariho ibikenewe gusumba ibindi baronkejwe n'iyi mitaka n'ibi bijanye n'impuzu zirinda imvura uko bizoboneka bazoja barabironswa bivanye nuko bishitse murakoze yamara kandi yateye intambwe arasaba kandi yuko boza baranagurwa na cyane cyane mu nyigisho ego nikijanye n'inyigisho mu gihugu cyose abahuza bararonka inyigisho zibanagura mu bumenyi mu kazi kabo bariko barakora mbere nonagira ko ndamubwira yuko nubwo yavuze ko ibururi ngira ngo bo batarashikirwa nagira ndamubwire yuko nko muri komine ya Mugamba bamaze kuronswa izo nyigisho ziriko ziratangwa no mu zindi ntara zose z'igihugu mu Cankuzo mu za Rutana Makamba n'ahandi hose ikirangamisi kirahari kuko hariho ikigo kijejwe kwigisha abacamanza ico naco kirafasha no kwigisha kunagura ubumenyi bw'abahuza
n'aba rero mu minsi mike nabo bazoheza bashikirwe nk'uko abandi bariko baranagurirwa ubwo bumenyi. None agira ko ndamubwira yuko ntibikorwa rimwe, uko igihe kigiye gikurikirana baragenda bongera gusubira gukarihirizwa ubwo bimenyi bwabo. Ni yizere rero arindire yihanganye. Sinzi yuko noca ngira ko nishura n'ibindi byari byabajijwe byoba byiza. Ego hariho ikijanye no wavuze yuko urubanza rwiwe umukuru wa sentare y'intango ngo hageze ko arukurikiza yaciye aruhagarika kubera uwo baburana afise igihagararo. Aho twomumenyesha yuko mu butungane ingendo yuko uronka ukuri ari ufise igihagararo yamaze kuva ku gihe. Twomumenyesha neza yuko rero nawe nyene nkuko twahaye isango abandi yuko ikiganiro giheze dutora umwidondoro wabo, nawe turaheza tuwutore kugira ngo tuzobikurikirane tumenye igituma uwo mukuru wa sentare adashaka gushira ubwo rubanza mu ngiro. Twogira ko tunamumenyesha yuko birashobora gushika ugasanga kubera urubanza rugiye rugunguruzwa we akaba yibaza yuko rwari rwaheze mugabo agasanga rutarahera. Rero ico ni kibazo tutokwishurira aha, tubanza gutohoza kugira ngo tumenye neza ko urwo rubanza koko rwaheze rukaba ntabanduka. Hariho n'ikindi cari cabajijwe ariko nibaza ko cari cabajijwe umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa. Sinzi ngira ngo ko yoca kibandaniriza ko kuko cari kijanye n'intonde. Murakoze. Murakoze. Niyakira ijambo yabajije ngo intonde zarakozwe none bazorekurwa ryari na ryo umwaka ugomba. Yego yambajije mu majambo atomoye ngo navuze ko intonde zimaze gutangwa ngo none bazorekurwa ryari, nari nacishuye ko ngira ntiyakurikiye. Intonde zaratanzwe koko ariko ziriko ziratosogwa, umwanya uwo ari wo wose bazorekurwa, kandi twavuze yuko bazorekurwa impande amabohero yose bizobera umunsi umwe. Murakoze. Mu bushikiranganje bujeje uburimyi n'ubworozi hariho abantu bashika nka batatu, witwa Alex wo mu Kayogoro, Alex w'Inyanzarake n'uwitwa Samuel, bose babajije ikibazo kijanye n'ifumbire barishe mu gihe cirima gici. Abo bantu ngo bararishe ariko ntibigeze baronka iyo fumbire, ndetse ngo barabasavye n'ubutike ariko mu bushikiranganje ntibahavuye ngo babatunganirize. Bagatangazwa n'ingene abariko baritegurira irima ry'agatasi baronka ifumbire bobo barishe irima ryo muci iyo fumbire batarayironsa. Yego murakoze kuma kano kanya kandi nagira ubwa mbere mbanze nshimire aba bene igihugu bajije ikibazo kijanye n'ifumbire kambere n'ishwagara bari kuronka mu gihe cici giheze. Rero ndamenyeshe yuko imitwariko yabo turayizi, kandi noneho imitwariko y'abene igihugu imaze kuba iciba imyitwariko ya leta mvyeyi, leta nkozi. Arico gituma rero nkuko babivuze hariho muri bo abamaze kwegeranya, bamaze gutanga dutike bari barihiye ko. Rero utwo dutike twaregeranijwe, tukaba rero ubu bariko barasuzuma kugira barane neza utwo dutike yuko twoba tumeze neza. Hariho isosiyete jeje gukora utwo dutike irabanza igasuzuma ariko araba neza yuko utwo dutike koko ari two kwa tubari mu dutike tutameze neza canke twaba harimo udutike tw'amanyanga, kugira ngo abene igihugu bazoce baronswa iyo fumbire yabo mbere n'ishwagara. Rero tukabaremesha yuko mu minsi ya vuba iyo fumbire n'ishwagara bagiye kuyironka, ko atamakenga bogira ko abahinga iwacu mu shiranganje bariko baragerageza kugira ngo ico kibazo bagerekeze kuyikura mu nzira. Murakoze. Murakoze. Witwa Alex nawe w'Inyanzarake yavuze ati turavye ingene inkino zisigaye zigenda
ati barasaba nuko bo basaba yuko boza baraterera n'amahera 2,200 kugira bashobore kuronka umusezero umeze neza mu bushikiranganje bujeje inkino ngira nibo bo mwishura. Murakoze cyane reka dushimire cyane uyu mwene gihugu afise uwo mutima uko yobona ko yogira icyo afashije kugira ngo ibintu bigende neza. Aziko ko tumenya yuko avuga umusezero wo gushira ku kibuga kiraha herereye canke ari kuri giya kibuga citiriwe Intwari. Ariko ico bomenya asangwa yagomye kuvuga ku bijanye na kiya kibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe Intwari, ibikorwa bijanye no gushira ku musezero ubuzima byaratanguye. Murazi yuko ibikorwa bikuru byose bitsa n'ibyaheze, hari yasigaye ko barangiza ibijanye no gutegura neza aho inkino zibera hamwe na parking. Ibijanye no gutegura neza aho inkino zibera ibyo byararangiye, ibikorwa bijanye rero no gusasa umusezero ibyo nibyo batanguye ubu rero. Murakoze. Umwene gihugu yitwa Samuel yashimiye umukuru w'igihugu ko leta ishira uburyo mu gufasha kugura ifumbire, agasaba ko leta yobandanya ibafata mu mugongo abarimyi muri ico gisata c'ifumbire. Aha yabajije umuvugizi w'umukuru w'igihugu ati muratuvugira ico gikorwa kibandanya. Ego nobanza gushimira umwene gihugu kuko burya arashima kugira avuga ati ndashimiye leta idufasha ikaturiha igice leta isanzwe irihira ibice 70% amahera y'ifumbire kugira ngo abene igihugu boroherwe. Ati none muradushikira ku muvyeyi kugira ngo baze babandanye uko no kumuremesha kandi fatana kano kajyo kugira ngo nshikiriza ubutumwa bwa nyiricubera mu gihugu cy'u Burundi nabuvuze mu ndamutso yuko ashimira abarimyi, ashimira cyane abarundi kuko bigaragara ko bari ku kivi. Yaragendeye intara zose z'igihugu, arabona imirimo itotahaye, arabona umwimbu w'umusesekara. Ivyo rero bikaba vyagaragaje yuko abene gihugu bitavye akamo yateye yuko dukura amaboko mu mpuzu, yuko turima dusohora isuka. Bica biragaragara rero yuko n'umwimbu waciye wiyongera. Kubona umwimbu wariyongereye rero vyatumye na caki civugo yagarutse ko yuko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko wose ukaronka amafaranga. Dutera intambwe ubu umunwa uraronka. Ivyo bice bidutera intege rero yo kugira indi ntambwe kurikira kugira ngo umufuko nawe ushikirwe. Ivyo rero ni kakamo yuko twobandanya uko kuko umufuko nawe ni washikirwa n'ibigega vya leta bikaronka bikabomboka. Kumbure n'ingingo yuko leta iriha kurusha izo tuzoyishikako kuko vyose biva mu mwimbu w'abene gihugu. Tere gisata c'uburimyi gisata cashizwe imbere no kugira dushike kuri yambo na kazoza y'urundi bwishira ukizana. Ni gisata gituma umwene gihugu ashobora kurorarirwa, ariko ni gisata kandi gishobora kuzana ubutunzi butagira uko bungana. Reka rero tubandanye dukura amaboko mu mpuzu, tuduze ikivi, turime, twimbure, duhingure, duce dushora hanze y'igihugu, gutyo n'amafaranga mvuba makungu aboneke, igihugu n'ikigega cy'igihugu naco kibomboke. Rero no mwizero no muha yuko leta mvyeyi, leta nkozi izobandanya itazohengeshanya kubafata mu mugongo no kubandanya ifata n'izindi ngingo nziza zirushirije kugira ngo umwene gihugu abandanye kuroranirwa. Murakoze. Ikibazo ca nyuma ca kino kiganiro ndakibaze mu bushikiranganje bujeje gutuma tumanako amakuru, aho hari abakozi bishira hamwe Onatel bavuga ko bakotije muri ca kigega c'intega bizoza muri Fond de Pension Complémentaire, ariko ngo bakukurutse ayo mahera bagiye kuyarondera batayabona, bakibaza nyimba yo bayarashitse canke atashitse. Sinzi ko ico kibazo cyo muri Onatel mu bushikiranganje mukizi. Ego murakoze. Nitwa Thierry Kitamoya, nkaba ndi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru, ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru. Ico kibazo kijanye n'abakukuruke muri Onatel turakizi, kijanye n'amafaranga asanzwe ashigwa mu kigega cyo kwitekaniriza kazoza, ico bita Fond de Pension Complémentaire.
ishyirahamwe Onatel rero murazi yuko ryagirira ca mu bibazo bitari bike haragira ndetse n'igihe abakozi bakora ukwezi guheze ntibaronke agahembo ariko Imana ishimwe no munsi ishyirahamwe rikorera asubira gutotahara abakozi barahembwa ku gihe ndetse n'amadini ishyirahamwe ryari rifise ririko riratangura kuyariha ku bijanye rero n'ayo mafaranga y'abakozi kuvaho ikiga gitanguye kubombokera ishyirahamwe Onatel ryaciye ritangura kuza riratanga amafaranga gushika ubunye imyaka 4 no kuvuga kuva mu 2015 gushika 2018 ayo mafaranga yaramaze gutangwa ubunye ariko atangwa ayo mu mwaka wa 2019 kandi likabandanya ritanga uko uburyo bugiye buraboneka turizera tudakekeranya yuko mu minsi ya vuba abakozi bose bazoronka utudufaranga twabo kuko nkuko nabivuze ishyirahamwe ririko riranaguka ahambere ngaca ntera nakamo abarundi bose guhurumbira iryo shyirahamwe rya Onatel uko murazi ni ishyirahamwe ry'igihugu kandi ryashyizweho kugira ritunganiriza bene igihugu byoba byiza rero imbere yo guhurumbira ayandi mashyirahamwe ko muri abanyamahanga canke yabigenga twomenyera twe nk'abarundi kuza turashorera Onatel kuko ifise uno munsi umuhora mwiza haba mu guhamagarana haba mu gutanga internet kandi ku giciro gitonya twizeza aba bakozi rero bakukurutse niko kandi bari hanganye igihe kirekire ariko murumva yuko ishyirahamwe Onatel naryo riko ragira utwigoro kugira ngo ibyo baheraniwe maze bazoshobore kubironka murakoze murakoze nino ngaha rero dusozerere kino kiganiro umwanya wari wagihariwe warangiye tugisozere dushimira abavugizi b'inzego zose z'igihugu bari muri kino kibanza abamenyesha makuru bagenzi bacu babajije ibibazo mu rupfasoni hamwe n'abene gihugu eka abahinga bafashije kugira kino kiganiro kigende neza umwe wese ari muri kino kibanza ku ntererano yiwe turamushimiye